Yego dora mukije mwese bakunzi ba Bujahi TV abakunzi ba entertainment y'u Burundi niyo zirakoze kuri micro ndi kumwe n'umutumire kumwe na Alvin Smith na musanze aho yarari bien sûr afite ashaka kuvuga afise ibiri ku mutima impamvu twamuronde gya tumuganirize then ntuje kure kora subscribe mutarayikora usheko like puis uratubwira commentaire ukuntu ikiganiro cagenze reka ndamwakire nizere ko mutaza kuva imbere ama screen yanyu Alvin amakuru yawe la question narinde regala fois nous bisigene bikura vuga mbeguru bo rapez uri Cardi B di Burundi je ndi Cardi B ndi no rapez umeze gute kwanza wewe meze neza kabisa kijambere orowe kijambe ya ororewe hehe urisha hehe Deja kukinyangonge urisha kukinyangonge ni hehe nakukinyango ni haba ngira ba wone gutahaza kindahaza ya je ndahazi mu kinyanga pana ku kinyankonge mu kinyankonge ni hariya hepfo ku mutakura urisha ku kinyankonge kandi hataba hariho kandi n'uruzi sinzi nimba urisha hajya mbere y'uruzi kwa kinyankonge na cyane ni hari utwasi twa bien worowe nande ndagusabye mwavyumvise ni Alvin Smith ni la vache originale frimeur nabonye ngaha anyafite tatouage ngaha nini ya cyane nk'iya Chris Brown cyangwa Marine Wayne iyi tatouage wayikoresheje he kundi mu petit yaba mu kigo yitwa Slim asanzwe akora tatouage ya asanzwe akora tatouage VIP bisigura ngo ari tatouage VIP na n'izindi za bakene za fake ya ora nk'ini VIP raba nk'ini ubona bisi iyi c'est 50,000 iyi c'est 10,000 donc ini VIP bon ariko ntizingana iyi nemba ari 10,000 nuko ngira mbona ari gatoya par rapport yiyinye yani batwari ari question yo kuba y'ubunini ni question y'imachine si question y'ubunini donc yiyinye ni 50,000 ni VIP rari y'abakene 10,000 kuri ko wakoresheje ya VIP en plus ko cyandika frimeur iyi nayikoresheje nk'ikenye iyi nayikoresheje ntunze Espère qu'il wanditse frimeur c'est bon la vache ninga naitwereke kuru twereke la vache ndayibereka la vache ndayibereka vraiment ndayibereka sans problème by the way Alvin ufise indirimbo nshasha wakoranye na Emel Loveness yitwa harabaye indirimbo iri different cyane indirimbo amazi imisi kora cyangwa indirimbo wahora ukora nka Kamasutra nk'ivyo cette fois wakoze indirimbo nibatse ko ifise ubutumwa bwinshi canke itandukanye cyane n'indirimbo hora ukora wayi wimvira kugira ide y'indirimbo nk'iyonye uva mu bya mbere uja mu bindi bishasha nibaze yuko atamuntu numwe adashaka ihinduka ku muntu urumva twese turashaka changement ku muntu kandi na Bibiliya irigisha yuko umuntu ategezwa guhinduka uhindura uko wari uri nimba wahora wambara amashapo cyane ubundi mwaka uhindure uhebe amashapo nimba wahora wambara uko uhindure en fait na Bibiliya iratwigisha yuko tutegezwa guhinduka uhindure manière de vivre en fait uhindure ikintu cyose chez toi ya niyo mpamvu bijya byose nakora nategezwa guhinduka tuko accessoire kuko sinari kuguma kujya nyene misi yose yes Alvin Smith yarahindutse ubwo cyane ngo Bibiliya iravuga ukonye kandi tuzi ko mu mizima urasomashana Bibiliya cyane ndakurahiye ahubwo umumizimani wa vrai abasanzwe azibibiye kuko abamizima n'abantu ba mbere bitaho gusoma Bibiliya kuko bamenye ibintu n'ibindi yes bisigura ngo Bibiliya yemera na cyane kuko ugiye kuraba Bibiliya nakora yego si byose bisa mugabo amajambo menshi arasa yes wavuze ko ukagendera mu bwirusha kugira changement kuri wowe hinduka amajambo warimvye muri ya ndirimbo yari true story yawe canke ni nibaza ko canke ni inkuru wowe warabonye kundi muntu kimwe kwanza sikuvuga ngo nakoze ya ndirimbo ngo kubera guhinduka nari namaze guhinduka amacha ndavuga okay qu'est-ce que je peux faire kugira ndereka abantu ko ntakiri wa wundi reka ndirimbe bijya byose nagenda kora bijya byose byambaye ko kugira nishobore en fait kugira nshobore kwihana imbere y'abantu babone yuko que je suis plus le même babone yuko bijya byose nakora ego sho kuvuye ko ari satani kubera hajya byose nabikora ndabizi kandi byari bindimwe ariko murabizi namwe les âges de tout sont possibles yego imyaka niko cyatuvuga
imyaka yari kirakugora nta cyane cyane yari kirambaba imyaka yari kiramubaba bigiye byose mwaramubona yaragira yari imyaka ubu yarakuze ko ari kwiyumvira gukorana na Meloveness kandi apusi nabonye wari ugeze gupostinga uvuga ko kuva wabaho ari rya mbere ukoze igikorwa ciza nka kijyanye ni kubufasha bwa Meloveness canke ni kubufatanya bwanyu mwese nuko tuvugishije ukuri abafani muri ko murandaba abazi indirimbo zanje murazizi ndazi ijya ndimo marayumvise kandi ndazi mwarabonye itandukaniro riri hagati y'ijya ndirimbo nakoze nazigana kuza bro nawe je ntobivuga ko iri special mwebwe murashobora kushija mwenyene kandi murabona nyine ko ijya ndirimbo vraiment iri special. Yes, nakubajije ati kubera iki wiyumvira gukorana na Meloveness? Kubera Meloveness niyo muntu wa mbere jewe yatumye gisubira muri game kuje music nari namaze kuyiheba kubera nari namaze kumerita cyane. But nari namaze kudekonera igihugu Uburundi n'abarundi bose. Sasa nari namaze kumenja niko bavyita. Mugabo Eme arambwira hewe nturacegwa. Kuracari muto igihugu kiracagukeneye. Ko urafise talent. Rero iyo ngabirano ufise wowe nshobora kwifisha ubusa. Uracafise ibintu byinshi ukora. Ego warakoze ibibi byinshi mugabo urashobora kwereka abantu yuko wahindutse. Naho benshi batovyemera mugabo ugerageze. Ndazi kabiri gatatu kane bazogutahura avuge wa muntu sérieusement yahindutse. Rero Eme acaramanura yuko dushobora guhana amayide. Je ndamubwira Eme en fait je nta kuntu je ntogira mazi misi posta amafoto kuri page yanje ya Facebook nsaba abantu ikigongwe bamwe barantahura abandi bakaguma bantuka urumva biragoye kugira ngo ntahuze abantu vraiment ko ntahindutse. Eme arambwira hewe nturacega saba program kuri studio genda uri studio hama umbwire jewe nzi hama ndakora ingene dukora nta na ide je narifise. Yes, Eme nizere ko yagufashije cyane kuri iyo ndirimbo yawe. Uvuze ko t'avais merdé mu misi heze canke mu myaka iheze. Nirihe gafe rya mbere wakoze abantu kavuga ati rero aye bana handa sarishije vyatari. Ibintu nakoze ni byinshi nasarishije ku buryo naje binteye isoni kuko sishobora kubivuga. Oya kimwe cyonyine ufise amagafe menshi wakoze Alvin. Paka babona gipolisi kikagufata isinze amafoto utambaye. Shaka kutubwira igafe rimwe gire canke ikintu kimwe wakoze. Hamwe navuga ati après ucuvuga ati ikintu nakoze ko narasarishije vyatari. Urabona uko nyene uvuga ikintu nakoze nagiye ni nkuko ntoshobora kubivuga kuko ncane yumva kundi kuntu ahubwo ndumva eske c'était moi umengo hari iki diamond cyari kiri muri je. Ubu sishobora kubivuga imbere y'abantu n'ukuri ababizi murabizi kandi n'ukuri kw'Imana sishaka kuvyibuka ahubwo ndashaka tu ngume mbandanya ndabi imbere sishaka gusubira nyuma. Yes, ariko abantu bashaka kumenya ikintu catumye uhinduka ikintu cagusizemo kaida kuvuga ati ndika ibana ibintu nakoze ni too much ndabivemo. Ikintu catumye uhindukiza umutima niki? Ibintu nagenda abona byinshi byagiye birambako kandi namundazi byinshi mwarabibona ingene nigeze kufungwa ingene bandondera igipolisi ko yagiye nakora byose mwarabimenya. Rero sinenda kwidondagura kuko naciye mu byinshi narigeze no guhunga igihugu ndajya hanze y'igihugu kubera ibyo nakora urumva kandi ibyo byose narabishyize muri ya ndirimbo ntihajya naririmbye nabayeho nk'indoto mu gihugu nobereye urubuto. Iki gihugu kiracankeneye kandi nkuko Eme yabivuze ndafise ingabirano kandi ndafise byinshi nokora byiza kuri iki gihugu cyacu ariko jewe nifata ukundi kuntu en fait nabayeho nk'indoto mu gihugu nobereyemwo urubuto. Vin uri mu rappeur hari imyidogo twabonye y'aba rappeur nawe nibaza kurimo ko twabonye ama statut yawe aha naha yuko Music yabimye ikibanza nkiyavuze ko rap ari ukwivuga amazina wowe bivuga kwiki? Kuba Music yagize kuba yatwimye ikibanza je nta muhari ndabiyemo vraiment en fait nta muhari kubera kuva aho babigiriye nta musinwe bagize nta musinwe bari bwashiremo ijya category ya rap. Ikintu twebwe abarapere twariye ku muhari kujya kuvuga que le rap c'est pas une vraie musique. Sinon kuba tutabaye la kuba batashoboye gushiramo category ya rap nibisanzwe kuko nta musinwe barashiramo category ya rap. Turabizi Music zageze ziraba nta barapere ba participe mugabo rijya jambo que le rap c'est pas une vraie musique en fait que le rap c'est pas une musique. Bashobora kuvyumva je natanga 100,000 200,000 muri studio kubera audio natanga 500,000 1 million kubera video hamuka tuvuga yuko ivyo je ndirimba atari umuziki ozi eske biratahurika
birababaje byarakoze ku mutima apana kunkora kuvya nindani vyarinjiye ku mutima n'umusumari pam 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 barahonda ko nta kuntu geno dépense ama 200 300 400 500 hamuka kivuga ivyo uri kurakora se foot wallahi nukuri kwimana ngaho ndabaye décourage kandi nukuri kwimana en fait byatubabaje banyakubaho nukuri kwimana twe ntitwanse kuba mutagize mutasizemo category ya rap nitwavyanse kubera nta musi mwari bwigire mu bishiramo ariko iryo jambo mwavuze nukuri kwimana yuko twebwe turi futsi nibyo dukora byose biri futsi wallahi nukuri kwimana la ngaho vraiment byatubabaje cyane. Alvin basi gira akajambo canke message uhereza abariko bategura pre-musique canke aba organisateur ba pre-musique akajambo wangu mu rapper w'u Burundi nta kajambo shaka nta message shaka ahubwo shaka gusaba no kuri kwimana abanyakubaho murabona misi yose muramubigira pre-musique mugabo nta category y'abarapere murashiramo nta mu ambassadeur n'umwe wo murapere murashiramo ego il est vrai ba Fizo na Basadbi sont des rappeurs aussi uko kenshi bo barakunda ama rap et à chaque fois umaren beast iyo ashaka gukora beef acaja muri rap kubera iki badakora ama beef muri rap acaja muri rap kubera bazi yuko le rap niyo style iri facile kugira ntuzenya umuntu ushikane ubutumwa ulancer message yawe niyo mpamvu baca bava muri R&B akaca akora trap akaca akora rap kugira ngo ibintu biryohe kugira ngo alance message yiwe kubera iki atamusi numwe barakora beef ntuzenya muri R&B ushatse kuvuga ko rap ari bon style nziza kugira abashoboye kugira ama beef jaye apana kugira ama beef niyo style nziza kugira umuntu ashoboye kulansa message heraba ozi kera hamyo ama poésie sivyo ama poésie c'est la même chose que slam tu vois slam zaraj after poésie kandi ndazi abavieux n'abamere bacu bumvise ama slam bararyoherwa bakavuga wow mugabo mukibagira yuko ijya slam c'est la même chose que le rap slam ni nka rap zikya zose zamyeho kera aba esclave barazikoresha kugira bashoboye kulansa ubabare bafise kugira bashoboye kulansa ama message kubera iki batigeze bashobora kulansa ama message mu nzenya muri style R&B kubera ijya style ya poésie style ya slam niyo ya mbere ufite bakoresheje kugira bashoboye kulansa ama message yabo kugira bashoboye kulansa ibiri ku mutima babyo urumva rero nga mu Burundi byarabagoye kugira mu dutahure kubera mwebwe nga mu la generation y'ubu en Amerique rap abaraperi abantu bambara ama pocket abantu bo mu barabara abantu babo bandi mugaca mwibaza yuko twese ari uko ari abantu tugiye amanya diplome mu nzu ari aba licencié none ko twese twize banyakubaho none turabavaye no kuri turababandi ariko nibavuze ko muri abandi cyangwa muri abavaye bavuze ko rap cyangwa hip hop ari mu kwivuga amazina kandi naho bavuga ko rap iva muri slam ok slam c'est pas la musique ehira slam ntabwo ari musique mugabo slam imaze kuja mu instrumental kiba rap sivyo biratahurize ok imaze kuja mu instrumental kiba musique ikiba musique slam imaze kuja mu instrumental ikiba musique ivyo birazwi urumva ngaho kiba rap ok then rap ni musique selon toi rap niyo musique ya mbere ahubwo abantu bakwiye kuza barakoresha kugira ngo bashoboye gushikana message bashoboye kuvuga ibiri ku mutima wabo bashoboye kwigisha abantu prenons en Amérique cyangwa mu bindi bihugu rap niyo muziki wa mbere ugiye kuraba n'abatuzi ba mbere aba boss n'abaraperi mu ma boîte yariya batama imiziki ya rap mugabo ino suko ni kubera iki none nibaza ko ubutumwa bwawe bwashikiriye aba organisateur ba pre-musique Alvin atubwiye ko uri umumusulman wayivuze mu ntawe higaniro amazina yawe y'ikimizima yitwa gute amazina y'ikimizima Jeffis kore ko ndabuzanje kimizima usobaze papa wanje je nitwa Imana Alvin papa wawe usoba ko atari umuzima sino yanje nitwa Stefan uruva muri ayo mazina yanje yose nta zina y'ikimizima ririmo papa wawe ni umuzima mama wawe ni umuzima iyo ni vie privée yanje ari ibintu ntusigura ngaho none ni bino normal kumenya ko impamvu utitwaye izina kimizima kandi uri umuzima hari ibintu usanga ni ibintu bya famille bisigura yuko singombwa yuko bijya public nashaka dufata ibyo nyene Alvin n'umusulman ariko nta zina ry'ikimizima afise yitwa Nduwimana Alvin ayandi yose ni ngo Stéphane ngo Alvin Frimeur la vache
yene ni afise yene nta kimizulma afise kandi il est musulman. Alvin, merci beaucoup ku kiganiro. Merci beaucoup nawe frère. En fait vyari biryoshe ndaryohewe cyane ashamwengeranyeretse iginyo nganye ryaja. Merci beaucoup namwe mwadukurikiranye makurikiye byayiti mutusigire commentaire ukuntu ikiganiro mwacagenze ukuntu mwabonye uyu mutipe ukuntu mubona nimba yarahindutse cyangwa atarahindutse mutubwire. Amazina yanje ni Ozirakoze, dusubire mu kindi kiganiro. Ciao ciao. Ciao. Narahindutse frère. Kandi raba ikindi nacyo nibagiye kugira subscribe ngaho kuri akaboro kanunze nyakagaka. Subscribe aho abo